Mvuriro icivugo umukuru w'igihugu yamavuga ati umunwa wose uronke icuja, umufuko uronke ifaranga. Uwo mufuko ntuzoronka ifaranga wicaye muhira, kandi umukuru w'igihugu nta faranga zo kuzana mu mufuko, nta kiyiko zo gutamika ngurye, ni wewe uzogenda kubirondera kugira ngo ushobore kubironka. Television Tanganyika. Television Tanganyika. Ishiramwe Terintambuko twaribonye ricavura riratambuka, uno munsi riratangiye kuduga ingazi twavuganye. Kuri jewe ni iteka ntangere kuko mu bafashe uyo mwana gutambuka, naragerageje gufata uyo mwana naho byari ibihe bigoye. Murazi yuko je n'umunyepolitike uwo negereye wese bacamwita umunyepolitike w'iwanje. Mugabo ico gihe iyo shamwe Terintambuko byaragenze uko nyene, mugabo haba abashinga nawe honorable Eric n'utwara umugambo witwa Audungaha barafashije kugira ngo iryo shirahamwe rigende imbere. Tugitangura iyo shirahamwe nabwiye ati ni mugende mugira iryo shirahamwe mufise intumbero yo gushinga koperative yiwanyu, aho muzosumira ivyo mwifuza, aho muzokora ico mushaka, kandi muje mugira intambwe yo kugira ngo iyo koperative muje ahantu muzoshika kuri microfinance, mbere mushike kuri banki. Uno munsi rero kuri jewe niteka kubona habaye groupement financier, no kuvuga iyo groupement financier ni ntango yo muri yanzira yo kugira ngo microfinance iboneke na banke iboneke. Kuri jewe rero niteka ntangere abankeza mushukuru w'iryo shirahamwe Augustin, kuko ivyo twayaze vyose ntivyasigaye masigara cicaro. Uno munsi bariko babikora kandi ivyamwa barabona ko ari ivyamwa vy'abarundi bose. Uno munsi twavuze iciyumviro icivugo umukuru w'igihugu yamavuga ati umunwa wose uronke icuja, umufuko uronke ifaranga. Uwo mufuko ntuzoronka ifaranga wicaye muhira, kandi umukuru w'igihugu nta faranga zo kuzana mu mufuko, nta kiyiko zo gutamika ngurye, ni wewe uzogenda kubirondera kugira ngo ushobore kubironka. Rero bashimiye cyane gose uko nabonye Terintambuko nta gahaze kariho. Nukuvuga Terintambuko wabonye na logo yabo ni escalier. Escalier rero irafise amagradin. Nukuvuga rero Terintambuko iri mu nzira iduga, kuko ntawuvuka rimwe ngo yuzire ingovyi, aciye imyaka 10 n'ingahe batanguye. Uno munsi tugize kuri groupement, mugabo uko nababwiye nuko nabonye ishaka bafise, ndazi neza mu mwaka uza iyo groupement izo ari microfinance. Tuzohimbaza uyu munsi nk'uyu Terintambuko ifise microfinance, kandi ndavyizeye nkasaba n'abarundi bose bari muri imicungararo. Microfinance si umugambo, si y'ubwoko, ni y'abarundi bose ba muri kino gihugu, cyane cyane muri iyo micungararo. Niho rero jewe mpimiriza abarundi bose kuja hamwe kuko nyamuyigenderako ntari miri mpeshe. Mwabonye abari ngaha bose ko vyari biteye igomwe cyane gose. Nitwa Nimbona Augustin, nkaba ndongoye ishiramwe Terintambuko. Mu vyukuri twari dufise ibirori bidasanzwe, aho twari turamutse twifurizanya umwaka mushasha nk'abanywanyi b'ishiramwe Terintambuko. Twari dufise n'iyindi ntumbero yo kugurura ibikorwa nyezina vya groupement financier communautaire yitwa Terintambuko hamwe na koperative Terintambuko. Ivyo rero vyari biduteye kamwemwe kenshi cyane, nico gituma mwabona abanywanyi bagumye bigina batamba banezerewe cyane. Vyari iyo ntumbero y'ivyo bintu bitatu, kwifurizanya umwaka mushasha 2025 mu gihe ari umwaka uje dukwije imyaka 13 ishiramwe Terintambuko ribayeho, hanyuma no kugurura ibikorwa vya groupement financier communautaire Terintambuko yavukishije nk'ishirahamwe hamwe n'ibikorwa vya koperative Terintambuko. Niteka rero kuri twebwe nk'abanywanyi ba association, nk'umurongozi wa association, nitwari kureka gutamba. Twari dufise ihangiro, amahangira atarenga 2. Twatanguye tugomba yuko umwene gihugu yisununura mu bikorwa akora, kandi akoresheje ayiwe maboko,
atavyo kuvuga ngo azeyinze ngo agiye mu bazungu. Urabona kera babonye umuzungu naho yabarengana babita bagira neza, ariko twebwe duticinga twigisha abene gihugu kwivyaramwo umusaruro. Kandi aho tugeze turabona yuko bimeze neza, namwe mwavyumvise yuko hariho abashinze intahe, bubatse amazu, baguze amatongo, bafise ibidandazwa bitandukanye mu masoko atandukanye. Intambwe rero twebwe turabona yuko atari nto. Irindi hangiro twari dufise ryari iryo kuramira abantu batishoboye. Muri abo harimo abapfakazi, imfuvyi, abagendana ubumuga, abagendana indwara zidakira, kandi ivyo twarabikoze akatari gake n'ahatari hake. Mwabonye yuko izina rya Tera Intambuko rigeze kure, mwabonye abashinga amateka batari bake bari hano, mwabonye abajejwe amabanga atari make mu gihugu cy'u Burundi, haba mu nzego za gisirikare, igipolisi, mu vy'ubuvuzi, mu magara y'abantu, mu vyo indero. Abantu bari benshi kandi babubahwa batandukanye. Ico yo ni ikimenyetso c'uko Tera Intambuko bayizi. Mwabonye yuko n'umwubahwa Musitanteri ariho yari, n'abandi bubahwa batandukanye mwabonye ko bari hano mu ntumbero yo gushigikira Tera Intambuko nk'ishirahamwe ku ntambwe igezeko. Intambamyi ya mbere twahuye nayo nuko twatanguye ishirahamwe igihugu ariho kikiva mu ntambara. Abantu bari bagifise ubwoba bwo kwegerana, bari bagitinyana, vuga ati mbega ninashira udufaranga ngaha ntava dutekera ce yigira. Iyo ni intambamyi twagize uko twabanje kwigisha abantu kugira ngo batahure ko kuja hamwe bifise ikimazi. Iyindi ntambamyi twagize niyo abantu batadutahura. Kumbure hariho n'abantu baraba kahise k'umuntu bakavuga bati mbega uyu muntu ko tumuzi umenga ibi bintu yabikuye hehe. Murabizi ko na Yesu bavuga ngo mbega ngo uyu ngo si mwene Mariya, ngo si navuka hajya. Rero abantu nk'abo baraba ati mbega urya yavyigiye he, yabimenyeye he, kugira ngo adutunganye bigenda gute. Iyo ni intambamyi twagize. Indi ntambamyi twagize niyo abarundi bose muri rusangi, abarundi barakenye, abarundi bari bafise ibibazo, ugasanga nuwo duhaye uburyo kugira ngo yiyungunganye mu kudandaza, iyo atabitekenitse neza akagomba kudasubiza utwo dufaranga. Izo ntambamyi twarazigira. Mugabo hambavu n'inyigisho, ivyo bibazo nibaza ko tutakibifise. Nta macakubiri, nta bwoba ngo amahera barayatwara, nta bwoba ngo uwo tuyahaye ntayari. Hatwara bitunganije neza ku buryo biyira. Izo ntambamyi rero twagiye tuzitorera umuti. Ariko kandi n'indi ntambamyi novuga twagize niyo kudashikira cyane ikibanza c'abantu twagomba gufasha, kuko mu vy'ukuri abantu bakeneye Tera Intambuko ni benshi cyane. Hari imfuvyi nyinshi, hari abapfakazi benshi, hari abakeneye gusahirizwa mu mitahe yo kwiyungunganya benshi. Kuba tutabashikiriye twebwe tubona ko ari intambamyi, ariko kandi turi ku kivi ko twatanguye. Iyo tuvuye si hagufi, kandi niyo tuja si hagufi, tuzoshika tu. Murakoze. Akamo dutera leta tuyisaba vyinshi. Mu gice mbere tuyisaba kandi yanaduhaye n'umutekano. Leta nikomerezaho umutekano ku bene gihugu bose ugwire. Ikindi leta tuyisaba kutworohereza nk'amashirahamwe nk'aya yiwacu, bakatworohereza mu bijanye n'igihe turiko turazana ibikoresho bishobora gusahiriza abantu, kuko nk'ubu turafise umugambi wo gufasha aba bana babananiwe mu mwaka w'icenda kubigisha buno buhinga bwa none. Nk'igihe rero twotuma ko nk'amamashini, leta ikatworohereza mu kutaruturihisha bijya bindi byose nk'abaje kudandaza, twe tuba tuje gufasha. Ikindi leta no kutuba hafi nk'umuvyeyi mu mpanuro, mu kutwigisha ingene twobigenza, mu kudutunganiriza amategeko atworohereza nk'ababa bagize umutima mwiza wo gufasha abandi barundi bene wabo. Leta ikadufasha muri ivyo. Ibisigaye no kuri leta iradufasha uhereye hasi. Abachef de quartier tubanye neza, Musitanteri, Meya, twibaza yuko nabo mu nzego zo hejuru bashikirwa, kuko ibi bikorwa dukora
ndazi ntitubikora bitaha mu nzu iwacu gusa bitaha no mu gihugu. Rero leta akamu tuyitera nako kutuba hafi cyane mu kudutunganiriza amategeko meza cyane yorohereza abanyamitahe kugira ngo ibikorwa byacu vyaguke n'abaza kuziganya no kuguranana muri groupement canke imitahe turiko turashira muri koperative abantu bayishiremwo batekanye bavuga bati leta iratwubahiriza mu bikorwa tuba turiko turakora. Murakoze. Akagoye twobavunira nimba mwadukurikiranye cyane twavuze yuko twatanguye twegeranya amafaranga 100, amajana 5, igihumbi ufise bibiri akabizana. Ico novunira akaguha abantu ntushobora gushika mu Rumonge udateye intambuko imwe. Igihambaye su gushika iyo ugomba kuja, igihambaye no gutahura iyo uri kuraja, hanyuma ugatangura kugenda. Iyo uteye intambuko imwe, mwabonye iryangazi yacu. Iyi ngazi murabona umuntu wa mbere ahageze, ubu mukurikira murabona ahageze, nabo bandi aho bageze. Mugabo mission y'aba bantu bose ni yuko batera basotera kuri iriya ngazi kandi ko batanguye bazoshika. No kuvuga iki? Twe twatanguye twicara ku kirago dutanga 100. Uno munsi aho tugeze mwabonye yuko groupement financier communautaire tuzobatumira umwaka uheze bababwira umutahe bazoba bagezeko. Sinkekeranya ko azoba ari umutahe ushimishije ndavye ingene abantu bariko barabihurumbira. Ejo iyo turiko turaja groupement financier communautaire ntizohereraho, izoja ku rugero rwo kugira microfinance. Twifuza ko kujyangazi ya nyuma tuzoba tugeze kuri bank, tukagera ku mashure yitwa Tera Intambuko, amavuriro yitwa Tera Intambuko, amahinguriro yitwa Tera Intambuko. Ivyo vyose rero twe tuvuga tuti turi kumwe twese bizoshoboka kuko hariho n'ivyashobotse tutaziga. Merci. Twama twabivuze ubugirigiri bugira babiri, umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba, kandi ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi. Nico gituma dutera kamo abene gihugu kugira ngo bijukire kuja mu mashirahamwe, na cyane cyane abari hano mu karere. Twebwe turi hano kugira ngo duteze imbere igihugu, tugenda duherekeza indoto z'umukuru w'igihugu cacu avuga ati 2040 igihugu cifashe. Bega kizokwifata gute? Ni ngombwa twebwe twiyungunganye, tuzobe twubatse amazu meza, tuzobe dufungura, tuzobe twambara, tuzobe twivuza. Ivyo umwene gihugu niye ntazobishikako kubera yaryamiriye, kubera yasenze cyane adakora. No gukora dusenga, tugasenga dukora. Twebwe rero turahimiriza bene gihugu binjire muri groupement financier communautaire. Nta namananiza menshi babashiramo kugira ngo twakira abantu benshi, kandi umurindi tubona bariko uravye berebe akanya gatoyi imaze kutwemerera tukaba tugeze ku banywanyi nk'abaraha igitigiri mwabonye twabashikirije n'abantu benshi cyane, kandi nubu amademande aguma hari. Tukifuza rero gutera kamo abantu bo ngaha muri meri ya Bujumbura no mu micungararo kugira ngo binjire muri groupement, hanyuma baze bateze imbere koperative. Ku mazina nitwa Nsabimana Fidele, akaba ari je sanzwe mpagarariye groupement financier Tera Intambuko. Ubwa mbere ni byukuri groupement financier communautaire Tera Intambuko itanguye vuba. Aha no munsi twari dufise ibirori byo kugurura icese ivyo bikorwa, aho byatewe iteka n'abatumire abashitsi bahire na cyane cyane abari mu nzego z'igihugu, kuko ivyo bikorwa byashobojwe gutunganywa neza dufashijwe na administrateur de la commune urbaine ya Muha. Ubu rero tukaba tugiye gukora dukora mu bene gihugu, kandi aho tugeze mu kwakira bene gihugu tugeze ku ntambwe ishimishije. Ihangiro ubwa mbere ho umuntu yagiye hamwe n'abandi hari cyabashaka ko amatante. Ni byukuri n'uburyo bwo kuzana no kuguranana. Ubwa mbere turifuza ubwa mbere ko umwene gihugu wese ashobora kwiteza imbere mu migambi yiwe, ariko kandi turafise na vision. Twifuza neza ko ejo haza tuva muri no kategori y'amagroupement tukaja kuri microfinance ishobora gukorera ku territoire y'igihugu yose. Ni byukuri sagaseshishwa rumureko natwe turi kuri isi, kandi turumva kandi turanabona hari ibyo twumva hirya no hino cyane tukanabona aho na cyane cyane abayobozi b'ibisata kanaka na cyane cyane abamagroupement babegeranije amafaranga y'abene gihugu tugasanga bagiye. Ico kimwe cyo ni ikintu kiba kivu cavuye mu mitima y'abantu ko ni plan aba yarateguye
sinovuga ko ari cyo kiba kimushikiye ubwo nyene, ni ikintu aba amaranye igihe. Ariko twebwe ubwa mbere nko kuja tumanga twahumiriza bene gihugu nuko ni vy'ukuri ino groupement financier communautaire Ntambuko iba yaramangiye kuba mu buryo bw'amashirahamwe mato mato byo kuzira no kuguranana. Hanyuma naragize amahigwe yo kurongora imyaka 9 ndi icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe Ntambuko, ari nayo abanywanyi biyimviye kuvukisha ino groupement financier communautaire. Ivyo tubanyiranye igihe kitari gito, habaye kwizigirana mwa kandi turakoresha n'ibyo bwo kwicungera kuko uburyo bwegeranye bumaze kwegera bw'abanywanyi buca bujanwa kuri banke. Ico nacyo kiratuma ko batatu basinya kuri konte batohuriza ku kintu kimwe ko biyimvire kunyotora canke kwiba uburyo bwa bene gihugu. Hejuru y'ivyo turafise n'urwego novuga rwa surveillance, conseil de surveillance ikwirikirana ku munsi uko ibikorwa biko biragenda, tumva neza ko uburyo babucungira ku mutekano uhagije. Icambere cyo ko tumaze igihe gito tuvutse tutarashika twebari wa parapozo mugandi ko ndaraba umurindi ko turazana ko nabene gihugu nuko bafise confiance kuri twebwe, baratumenye baratuza abaturibo kuko twakira abanywanyi benshi, byerekana neza ko bisa nk'akarusho ku bande ma groupement financier communautaire. Turi muri commune nkuko mubizi nziza ya Muha, zone Kanyosha na cyane muri quartier Nyabugete. Aho nahantu horoshe cyane ufashe RN3 ujya mu Rumonge, ni ujya mu Rumonge ni uruhande rw'ibubamfu, muzahasanga hari ibicapo byerekana abantu bakaduka ku ngazi, na cyane aho kiba ni gicapo cyerekana hishamwe Ntambuko rikorera. Mubazi kujya rupona yavukishijwe biciye mu hishamwe Ntambuko. Hariho n'indi na kandi kalogo kerekana abantu bagize umuzingi, byerekana ubumwe hamwe bagiye hamwe ko bishoboka. Aho handitse ko n'ivyandiko vya groupement financier communautaire Ntambuko. Abo twifuza nabo akamana twotera bene gihugu nakantu imiryango icuguru bwa mbere. Ni by'ukuri hariho abafite ubwoba ko ejo uburyo bwabo bushaka kwibwa, ariko turababwiza ukuri ko amahera yabo acungwere neza cyane. Ariko tugasaba duti ku minsi yose yaho dukorera, iminsi yose twugurura ibikorwa tukatwe turarangwa ibikorwa kanaka muri ku biro, abene gihugu bose nibaze babazi ico bazazaniwe tubasigurire hamwe n'abaheze binjira, kuko iterambere ni rya twese, turifuza gushikaho twese twumva twoba mu iterambere kandi atari muri kumira. Jewe ku mazina nitwa Ndinze Menshi Innocent, nkaba ndongoye koperative Ntambuko Muha muri kano kanya. Koperative Ntambuko turadandaza, dufise ibidandazwa bitandukanye. Twebwe Ntambuko, koperative Ntambuko yamuka mwishira hamwe Ntambuko. No kuvuga ko rero twebwe si ivy'umuntu umwe nkuko ari mubivuze kurya umuntu agira akabotika ari wenyene. Twebwe nishira hamwe turi hamwe, nibaza ko dushobora gutera tuja imbere kurusha ujya muntu mwene gihugu umwe akora wenyene. Hangiro ryacu turiko turarishikako kuko kuva dutangura turabona ko hari hakunguko kimwe gusa, kubera tu ari bishasha twipfuza kwa bene gihugu naho tubatera kamo bakaza kudugurira, kuko twebwe tugurisha ku giciro kiri hasi. Je nitwa Nzeyimana Virginie, nkaba ndumunywanyi wishira hamwe Ntambuko. Mu kwinjira muri Ntambuko nararose umuntu amvunira akagohe ambwira ibyiza byo muri Ntambuko, hama nanje ndamutega yompi. Kumbure yari umuntu nubaha ankurira, nabona ntivyo ari byo byose anjanye muri vyiza. Rero ndinjira, maze gushikayo sanga hari ibyiza bisa, nishira hamwe rifise kazoza keza. Umuntu agira havuye akagera aho yigejeje, baraduha tugurane natwe tukaza kwiyungunganya mu mihana yacu. Jewe rero nanje ndafise ico maze kuvyaza Ntambuko, ndageze ku rwego rw'uko natoye ideni muri Ntambuko, ndagenda ndashinga ishure hamwe n'abandi, ndagenda ndagira pompe funèbre hamwe n'abandi, aho hose ntoye ideni muri Ntambuko.
umunsi rero ndafise ico nirata nkavuga nti kuja muri tere ntambuko hariho byinshi nahungukiye. Akamo notera abakenyezi ndafise byinshi ndababwira nkanje. Hambere hahise baravuga bati umukenyezi nuwo kuguma mu rugo akaraba ivy'urugo akaraba kumbura abana, ariko ubuzima bwarazimbye turavye aho ibihe bigeze. Umukenyezi nawe arakeneye kuronka ikintu yo kwinjiza mu rugo. Ni mwiyo ntumbero rero umuntu ahamagara umukenyezi ati ngo tugende hariya, bivanye n'ivyo navuze maze kuronka. Sumutahe nobona savye umushinga ntahe kandi ndamufise, ariko nande ndavuga nti ndafise ico nirata. Niyo ntumbero rero nande mbwira umugenzi w'umukenyezi nti ingo ngaha hari y'ivyiza. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.